iyo ni indege y'igisirikare irimwo abaparakomando bagomba bakoroke, mugabo bakoroka ku migozi, ntabwo bakoroka n'imitaka. Ikidasanzwe kuri uyu munsi ni uko abo baparakomando araba abigeme gusa, n'abigeme bakoroka ku migozi uyu munsi. Ibi rero bikaba byerekana ko mu gisirikare umuntu bamuha akazi babonye ububanguzi n'ubushobozi, atabyo kurinda kuraba iby'igitsina. Umuntu ashoboye umuha akazi ashoboye kandi bakamuha iteka akwiye. Uyu munsi rero bakoroka ari batatu, abigeme batatu, bakaba bamaze iminsi babyimenyereza kandi bakaba babikora neza. Kandi turetse n'ibyo, basanzwe bari mu bigisha muri komando n'aba instructrice komando, bafite ubushobozi bwo kwigisha abandi biko kazi basanzwe bakora. Ngabo murababona, urabona ko bidasanzwe ibyo bakora. Babigira akanya gato. Amba rero abakitekeranya kurungika abana babo mu gisirikare barabona ko ari ahantu ho kurerera. Ibi rero bikoreshwa hari urugamba, hakaba ari ahantu hagoye gushika, hatarungikwa abantu bakuze ubuhinga nk'ubwo. Bakagenda rero bagakwiza ibintu mu ngiro ata kibazo kinini kibaye. Urabona ujya wewe, urabona ko umenga n'ibyo yaremanywe. Amashyi menshi ku bapapa.